turamukanye twese turamukanye twese twiyumve muri classe kandi ndashimiye cyane abantu tuje classe naho turi bakinibaza ko baje kugenda baraza n'abandi ko ni weekend ni samedi abantu benshi bafatirwa samedi ni samedi nyene niyo mpamvu kuba wagwanye urugamba ukaba uhari ngaha uba wagwanye intambara niniya si bose bishobokera ariko ntaco turasiga video utari hafi azokurikirana video ariko kuba muri classe naho bifise ikimazi kubera ko wumva ibintu nyene and direct gushikira byoroshe nuko ndahaye kaze abaride batandukanye bari hano Mahigwe François Gerard Tangimana Claude Deondo Imana kazi cyane Dieudonne Manirambona kazi cyane Esperance kaze Felix kaze Gedeo Jeannette Jeremy Kwizera Emile Leila Rida Adere kaze Simplice kaze Samson kaze nawe Sylvain from Ngozi kaze nizere yuko tuba turumvikana hanyuma ndahaye kaze literature turamutse n'undi wese imba bishaka gutanga yambu canke bwica ashikirije kugira mu kanya kitutangura n'icigwa c'umunsi murakoze Aramutse neza cyane mwese aho muherereye mwaramutse cane urabumva cyane bisigaye ndabona twari bake cyane benshi ndabona nibaza ko bafatiwe benshi sinzi ngira baracatse bisigaye navyo ashimira cyane umuntu yitavye kakamo gahorera ngaha kuri Zoom yiza cyane urya ikintu cyo guhurira hamwe tukiga kirafasha cyane kuko umwuga wa trading ni ikintu kiza buhoro buhoro ariko ugashika kuri success rero nkatera intege umuntu wese arimwo urugendo rwa crypto trading ko atocika intege ahubwo nyabona tugakomeza ubumenyi cyane cyane cyo kintu cya mbere gikuru uburyo aho umuntu wese azoba ari amenya kwikorera ku giti ciwiwe avuga ati jewe ndi capable aho nzoba ndi hose kwikorera byo byiza ndahaye ikaze umuntu wese yifuza gushikiriza ijambo bamuhaye ikaze nibaze ushaka gutanga yambu canke ubwica avuze avaye kutangura kwiga karibu cane zumunia twese zumunia wewe zumunia jewe ntagiye umuntu umwe avuga ati naje naye gutanga bonjour canke naye kugira ko nshikirije avaye gutangura ishigwa mw'izina c'umunsi murakoze cyane nanjye ndatanze mwaramutse kuri mwese mwitavye kano kamo turanezerewe cyane n'abiyumviriye iyi training yo kuri Zoom ubundi kwiga nibyo bigize umuntu rero je nanezerewe kuba nanje muri zino nyigisho nubwo ni mu rugendo mugabo ngoma ndiko ndumviriza biriko biravugwa ni na zino biga gusoma ikindi cyose murakoze cyane rero kuba mwatwimviriye ko Imana ibaha umugisha amen namwe murakoze n'undi aboneka hanze yugurura mikro hanyuma utanga ijambo nimba yishimye ashikiriza avaye kutangura ishigwa ari bonjour karibu
hanyuma nizere ko ata muntu ahari duhanahane rero ivyiyumviro uno munsi nizere ko tuzi kugurura mikoro no kuyugara mikoro kugira tuje guhanahana ivyiyumviro umwe wese avuge ico yumva ico atahura kw'ijambo scam tunatange n'uturere tw'ama business ya scam tuzi ego tumaze kumva kugira dutahure uno munsi tugomba gutangura kuko turafise ukuntu hariho abatanguye mu misi iheze mu myaka iheze haba hariho amaze twaza hari amaze deja inane n'amezi hari amaze imisi twese dutahura kumwe ibintu rero twagombye guhera hasi kugira tugende gahoro gahoro kandi ntibisigura ko ivyo twize twahejeje kuvyiga tuzosubirwamwo ni kugira n'umushasha aje amenye ivyo wewe waramenye nawe wowe nawe wari usanzwe ubizi uterere iciyumviro kugira abimetahure cane wa wundi mushasha unamuhe n'uburorero bwinshi nawe atahure agere nawe aho wari ugeze twimenyereze kuba leader twimenyereze kuba abantu bafasha abandi utabanje gusaba amahera canke ikindi kintu kugira nawe nkuko wakujijwe nawe ukuze abandi kw'ijambo scam sinzi uko muryumva turavuga umwe wese ashaka kuvuga ko vyumva mbega scam ijambo scam canke ama business ariko arazana ko ari menshi cane magroupe abaye menshi eske wotandukanya gute scam na business nziza woshobora gukora nzima ukanarangira n'abandi ubitandukanya gute canke scam ni iki bicumva gute murakoze jambo ni iry'iwanyu sinzi ko muriko muranyumva sinzi ko muriko muranyumva abantu b'Imana ko muriko muranyumva turakumva ijambo ni rwanyu mwese urafise ico wovuga uti scam vraiment ndacyumva uku hanyuma gutandukanya scam ite scam je ndabitandukanya ukuntu canke je sindabitandukanya neza sitabizi neza ntawe twe ngo ubundi ko turiko turiga turi muri classe karibu cane bonjour Mbona Mahirwe François yadugije na bamuhaye ijambo naje kwijambo naje murakoze. kwijambo muriko muranyumva ego turakumva cane karibu François sawa murakoze hanyuma manze mu ntonge gatoyi ngira ngo sinzi ko nabanza kugira ico nshikirije ku byo mwarevuze murenganye gatoyi egome cane ego murakoze hanyuma nogaruka ku kintu kijanye n'uyu mwuga hanyuma uyu mwuga rero birasaba yuko koko umuntu agira ubumenyi kugira ngo ashobore kuwukora ariko hariho kumbure ikintu je mbona usanga kigenda kiraba intambamyi ku muntu canke uwundi kandi ubwanje cambayeko urabona n'umwuga umuntu ashobora kumenyesha uwundi muntu canke abandi bantu hanyuma hariho abantu bazamwo nukuri atari ikintu na kimwe izina risanzwe rikoreshwa rimwe gusa muri uyu mwuga ugasanga ntaryazi uyo muntu rero biba bigoye cyane biba bisaba yuko umuntu amuba hafi cyane rwose kurusha kubera yuko ibintu byose biba ari bishasha kuri we ikindi naco nuko koko umuntu aba yinjijwe muri uyu mwuga biba ari byiza yuko uwamwinjije amukurikirana akabwira ati bure tugira dutangure kwiga icya mbere iki kintu cige ukimenye nivyo byogira ikimazi rwose kuko nagiye mbona nyene hari abantu bidoga abandi narabonye bava no muri groupe nyene ukabona asize avuze ibintu agasanga aragiye kubera yuko yagize ikibazo c'ubufasha kandi n'ibintu
yabijemwo nyene ubwo wewe yabonye yuko umenga birimwo inyungu mugabo ugasanga koko amaze gushika abonye ibindi bintu binyuranye n'ivyo yari yabonye. Aha hantu rero niho abantu haba hakwiriye ko umuntu ategurwa mu mutwe no ku mutima agategura ibintu uje gukora bimeze uku n'uku 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 bishobora kugenda uku n'uku 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 ariko nubwo bimeze uko akarusho karimwo nako. Ivyo rero vyomufasha rwose gusumba aho yobizamwo uko nyene gusa aje kumva aje kwiruka ntamenye yuko n'uruhombo rubamwo. Iki kintu rero n'abantu bigisha canke abantu baba binjije abandi bantu bogerageza bakakibasigurira neza abantu ntibaze bamenye yuko ari ukunguka gusa ariko bamenye yuko bishika n'uruhombo rukabamwo ariko marigire ko uruhombo rushobora gushika mugabo umuntu hariho ibindi bihe biba vyiza umuntu akaronka akunguka. Jewe naragize ico kibazo novuga narakigize narakigize kubera yuko nyene wari umuntu yinjiye mwaragiye muraduha amavideo nyene za turarabira kutwigira ko utuntu n'utundi mugabo vy'ukuri koko yonyene burya ata wundi muntu ari ruhande aguma aherekeza amwereka tubwira twige iki kintu rero niki iki wagitahuye yego ku ntambuko buke gusa bituma umuntu ashobora kugenda arevuriwa kandi neza. Aha rero ico nico narishatse kubanza kuvuga ku kijanye n'uwo mwuga nyene kuko jewe ubwanje naragize ibibazo kandi namaze guhura navyo bitari bike n'uruhombo nk'uko nameje kubivuga kubera yuko nyene hariho ukuntu nyene nabuze integuro mu mutwe psychologically ntegurwe mu mutwe kubitezo kumera anashobora kugira ukabona bigiye ukundi kuntu gaco hababuka no guhababuka birashika ntabo bitoshikira umuntu wese yoba bitanguye ubwa mbere ati ya nteguro yo mu mutwe yigeze aronka. Ico rero kuri abantu baza barigisha abantu bashasha kintu abatabikora ndabizi hari abatabikora bogerageza ico kintu bakacitaho yego cane kuko nka jewe nk'ubu aya manga aho ngeze iyo maze kubona ibibazo maze guhura navyo sinumva yuko novuga ngo yamanze mpamagarire uwundi muntu ngo henda kwereke ngo umwuga mwiza cane kandi marigire ni mwiza cane kandi naje ubwanje none yuko nta wundi mwuga mbona ushobora kurohamwe kazoza uretse uyu naho ntaraba profitable. Hanyuma ico rero c'uko umuntu akwiye kwitondera uwo agira yinjize muri uyu mwuga kirakenewe cane rwose. Murakoze kuri ico nico nashaka kuvuga. Hama ikijanye n'iyi conference ni nziza cane rwose kuko nyene iyo tuza turahura nk'uku nivyo ikimaze cane gusumba aho umuntu aba ari hariya arindiye akabona muri groupe kumuri abasanze agasinya niryo usanga yarenganye nkaje twarahuriranye rimwe gusa nahandi nasanga byarenganye narabuko nasanga isoko igeze muri tandase laterale nkaba ntacyo nkurayo ibyo bikaba biragiye uko nyene kandi naho twaza turanyurana uko nyene. Rero kuri ico nuko hakwiriye ko tuza turabonana kenshi nyene nk'uko kandi naragishimiye cyane muri conference heruka jise nashoboye kurikikirana yose kubera ama connection yari amasaha aho ndi hageze ku mugoroba nuko telefone noca mbika ariko naragishimiye ikintu nacyumvise yuko mu ndwi hoba iminsi 3 naragishimiye cyane rwose birasumba rero ko umuntu yoba ari hariya ukamenga ni wenyene iki kintu rero
kandi mwavuze ati turi bake cyane nibyo harimo gufatirwa guca nk'ukundi ariko kandi barazi n'ikibazo cya interineti mu Burundi ko ari akasamutwe atari umuntu asanga adafise iyindi apareye ifurunisa connection canke ahantu hari apareye ifurunisa connection nziza ni ukuri n'ikibazo gikomeye cyane rero umuntu arashobora kuba yifuje kuba yobamwo no bikanka bikarangira atani ijambo nyene kiriza yo ubuheruka byarambaye ko nahibuze hama ikindi burya Zoom birasabwa nyene ko hobaho banza kubwira abantu gutegura abantu ingene bikoresha muntu nkuyigura nk'ubwa mbere ni ukuvuga asanga ntumenye iyo biva n'iyo bije rero ibyo byarambaye ko ubuheruka imiheruka hari kuwa mbere yarambaye ko n'ukuri ndarondera ingene nerekana ko nkeneye gusama ijambo ndabura nagiye iyo ntaho umucokonozi nagiye kubitora natevye rwose kugura mikro nkayungurura mu kanya nkabonera irazimye iki kintu naco kirakenewe kuko ubu hariho abantu bashatse kubaho ku murongo mugabo bazanga ico kibazo bahuye naco ikiriza asanga ico kibazo arahuye naco mu kwerekana ati ukeneye gusaba ijambo ufyona ngaha canke ugenze kugira ngo tukubone hama mu kugura mikro nuko ego ntuze enregistrere nuko ivyo byofasha cyane kuko bice bituma abantu benshi bashobora kuba boshikiriza ico bashikiriza umuntu cyane rero hanyuma koko ikintu rero kibereye hariho abantu na jewe ubwa mbere ndashari mushasha murakwiye kudukorera urutonde rero nkuko bavuze kuri agenda tugiye kwiga iki kintu tugende kuri kimwe buke nimba ari dufate nka pandikuru ihari ni ukuri mukayikorera ko tugenda turiga akantu kamwe kugira ngo twese dushobore kuronka ubumenyi bukwiriye gushika naho umuntu rero yokwigisha undi muntu neza kandi akamukurikirana neza murakoze cyane umuntu ntunge ku mwanya munini ya cyane fashe murakoze kandi ni byiza cyane ko turumva Zoom n'ikibereyeho kugira njyewe mvuge nawe uvuge n'uwundi avuge ivyiyumviro vya twese birubakana birakompletana iciyumviro c'umwe wese kiba gikeneye n'ic'uwundi kugira bigire ikintu kizima ni ukuvuga ndashimiye cyane ngerageje kuraba mwagiye murabaza mwabaje muti umuntu iyo yinjije umuntu arakwiye kuba hafi y'uwo yinjije bandi akamuba hafi akamukurikirana nk'akarorero ngerageze kubasigurira kubw'iwanje igihe natanguye rero amaze twaza ndi ngaha muri twidakoja Royal Kimuri Trading ni ukuvuga nkitangura nari umushomeri narakora amasikamu nanje kuko sinibwamenye ibitari sikamu ndani nk'ingene umuntu nyene ariho mu ruzi ni ukuvuga mu nyuma nagenda amenya kuko ukuntu nyene umuntu yirondera ubumenyi akegera mu bandi nagenda amenya gutandukanya sikamu n'itari sikamu hama rero ngize ndabaza izitari sikamu bakambwira ati ni trading kandi iri manuel iraryana irahombesha nanjye nari umushomeri mba nta mafaranga nari mfise kandi nabona yuko utanenosaba no muhira kuko nanako no kwiga universite nyene kunyigisha universite bagita ikintu gikomeye gushaka amafaranga rero njana muri trading bagaca banayarya ni ikibazo kindi cavuga nti rero reka ndenda kwiza sikamu hanyuma umunsi nose udufaranga tw'uwanje tuvuyemo amasikamu nzoshobore nanje kugira gutangura iyo trading basi naho ababloka boyarya mvuge nti nta kundi yigariye iwanje okay amasikamu kuyakora nayakora nicumbwira ko nabanze ko amasikamu nari ndazi ko atandukanye kubyo ntaryoherwa cyane ngo shire amafaranga kandi je ntabwo natumira undi ko ndigisha abantu batuma muri sikamu kuko byangarukana mu kutahuza n'abantu canke mu gutakaza confiance ku bantu
niyo mpamvu ngerageje gufata risike nifata jenyine kugira ndabe ko noronka umutahe wo kuja muri trading nsezerere amasikamu. Rero maze gutangura rero trading ndamenya trading nkoresha royal kwingabanya risike yo guhomba, iyangabanya sinovuga ngo ni ya 100% ariko vyari bitandukanye no gukora manuel. Abaranyigisha banyigisha gukora sport kuko twe twamenye gukora future, n'abarideri batwigishije igihe ntibwamenye gukoresha future muri trading yabo. Twiga sport na trading waronka inyungu ari uko crypto waguze iduze ivuye ku iciro warayiranguriyeko, itaduze ntashaka kuronka inyungu. Kugeza n'ubu rero usanga hari n'amakete twaguze il y a 2 ans inane ataraduga. Kubera iki soko ya crypto kenshi iramanuka gusumba kuduga, na cane cane ko ya crypto ari stable. Aba co-host muze murafasha ku bantu buguriye ama micro batari ahantu hatekanye kugira baze baragabanya urwamo rumwe rumwe. Okay, aba co-host muze murafasha ku bantu buguriye micro bidakenewe kugira tugabanye urwamo turi muri class. Nuko rero bariko baranyigisha gukora sport trading, bariko barabinyigisha sinebwamenye mbega ngenza gute ndabigenza gute, baranyigishije vraiment ariko ko nisa gatari gatoya. Nanje kandi umuntu narikoze ibintu vya marketing rezo mu ma company atandukanye, aya ma product n'ibindi ama produit ibintu nk'ivyo. Nari umuntu ntashaka kwigumizamo ikintu, ndashobora kugira nti nje kurangira wumvirize ivyo bavuga mumve ko ubishoboye. Wumvise aho bishoboye ubikore, hama wazi ikibazo bagutahuze. Jewe nta bintu byinshi ndabimenya ko ngo wumvise numvise ngo birasumba gukora scam. Okay, niko nakora, hama nkabazana bakaza bakabigisha, hama bashobora ati shaye Emeline kugira wowe ubandanye utera imbere gose, kora groupe ya WhatsApp, hama urabe barya abantu mwasaze mukorana ama business online y'amascam canke ama mining, twavana mining sinzi mwese ko mwakoze ama mining. Je narakoze cane hamwe telefone yateye gashuha ugasanga ukuhira n'ubusa. Ukuvuga ndashiramo abantu bakeba ko muri ya groupe yanje hashaba muri leader mu banyinjije akaciza aramfasha agatanga inyigisho, hagize udatahura akamutahuza akamufasha. Hageze umuntu ko yinjira anajya mu operation ameze nk'ari compliqué ukuntu kumenya gucreya konte ya Binance ukayisekiriza, ukareya email ukayisekiriza, hanyuma ukakora konte ya Royal Q ukayisekiriza, hanyuma ukazihuza Binance na Royal Q, hanyuma ukamwigisha base, kumwigisha ama setting akorwa muri Royal Q, akamenya reparti composante z'ya application ya Royal Q kugira amenye ati ndayimanipira uku, ninjiye muri mine mbagiye kuraba ibi, ninjiye muri strategy mbagiye kuraba ibi, ninjiye muri API binding mbagiye kuraba ibi. Ivyo byose ibintu by'inyigisho wowe ukiri mushasha dushaka kumenya. Hanyuma byose bakabimfasha ariko uko babimfasha nanje naguma ndi hafi ndabikurikirana, nkanandika nafise agenda nagenda ndandika kimwe mu gukreya konte ya Binance baca ngahana, mu gukreya konte ya email baca ngahana, nkandika ama etape kandi bariko barigisha umuntu nkafata n'ama audio bariko barigisha umuntu nkanasubiramo jenyene. Ndishira muri mood yo kumenya neza ivyo ari vyo, iyo biva niyo bija, ndamenya ivyo nkababaza ibibazo bakanyishura. Uko je n'umuntu asanzwe baza kuva kera no mw'ishuri, no muri kaminuza je namanikiye ku ntebe y'imbere imisi yose. Mwigisha yaragira n'ikibazo kuko ntamubaza gose namubaza cane ku buryo ntatahuye twavana, haga nikambwira ati Emeline nzokwishura ejo, ico kibazo candika ahantu ukimbaza ejo. Ni ukuvuga rero umunsi bivana n'ingene ameze. Ubundi si kuvuga ngo nuko umaze kugira ubumenyi bwinshi hariho moyen yuko ushobora, ça dépend. Mugabo sindababwira ngo mugende muzana abantu ibintu nk'ivyo
oya ndiko mvuga kuwumva abishoboye canke kuwumva iyo moyo mubera nziza ni bon bituma wewe ubwiwawe nawe uba develope mu vyiyumviro vy'iwawe ukumva ko navyo bitatahura neza ugiye bariko barigishiriza mushasha ugiye bariko baramufashiriza gutangura ibikorwa nawe uravyumva ko uriko bitahura nawe ibibazo abaza nawe ukabibaza hari n'igihe abaza ivyo wowe wari usanzwe ugomba kubaza ugaca wumvaho inyishu uko amwexplica nawe wumva plus umuntu agira umwete plus aronka ubumenyi bwinshi hanyuma rero nateye intera imbere hagera igihe nanje nshobora kwikoreza ibintu vyose bamfasha gukora kandi vyose babimfasha ndabashimisha n'abarida banje babifashije naho tutakiri kumwe ubu barandamuye nanje ndashobora gufasha abantu banje atekerezo na kimwe kubera iki nabaye hafi yabo baramfasha ndaduga ubu ndashoboye kwifasha nanje naho abarida nyene bakenera ntabura ko nkenera kubabaza hari n'igihe nja kuri YouTube kurondeza ni ukuvuga turi mw'isi bidusaba kuguma turondera kandi ata muntu avuga ngo afise ubwenge bukwiye cyangwa afise ubumenyi bwinshi bukwiye oya turakompletana bukebuke nuko hanyuma ni ukuvuga rero umuntu akuba hafi kubera ko yakwinjije ni kimwe mu mpano abadere bafise ndashobora kuba hafi umuntu ninjije canke sindamube hafi wowe rero wewe mushasha ntukanguke ngo nuko ubonye umudere yakwinjije atakubaye hafi nshobora kutakuba hafi kuko afise ubumenyi buke nshobora kutakuba hafi kubera ata mpano ndayifitiye rero mu gihe mw'iyo groupe hariho abandi baridere basanzwe bari ono nuvuga bari ku kivi batari mu masikamu batavanga sikamu na trading influence kuko sinzi uko mubona coupe yacu twe turi abaride batandukanye kandi benshi jewe nko kuva ntanguye iriya twaza ni bake twatanguranye tukiri kumwe benshi bagiye barahura n'amasikamu bagatwarwa n'amaronko n'amakomisiyo akabona yuko umengo aronse kubera ko yakwinjije nawe naho toronka nta kibazo canke abatombe bakaza imbere bakaronka mugabo inyuma bakabura jewe mba narose komisiyo nta ngorane ndibuka yuko jewe nigeze no kwankira umuzungu twagomba duhane iyo kontra yo gukora akazi ko kwinjiza abakuza arampa amasikamu aje bwa mbere kugira ninjize n'abantu benshi kugeze yaho yagomba no mu weekend ko ampana amafaranga ndakoranya abantu ama equipe abantu bavyumva ndabasororere twicaye tunywe ndabagurira ama t-shirt tugira ama banderole dushireho ibintu nyene dukovye hamasikami kaza ikugara umuzungu akarya na je nkarya nyene mba nayizanye n'abandi bakeya abantu iki bwa mbere bakaronka mugabo inyuma bagahomba okay iheze akazana iyindi wenda umupromoteur je no kuri imana izobindinde navyihakanye nuko rero ushobora gusanga rero umuridero yakwinjije ashobora kutagukurikirana kubera impano canke gukunda amakomisiyo kudakunda abantu naho muri trading ibishika dukora muri binance tukabarikide bizohera ndabizi kubera iki nitwamenya gukurikirana amacoin twakoze tukamenya gutandukanya ama meme coin n'ama stable coin amarikidasi azohera dufise ikibazo c'ubumenyi buke niyo mpamvu tutagerageza kuraba ukuntu twokwidevelopa kugira tumenye ubumenyi bwinshi twirinde dusezerera amarikidasiyo kubera ko n'amasikamu tuba twarayahevye okay rero utahure n'undi muntu wese utahure ko ushobora kudakurikiranwa n'umuntu yakwinjije mu gundi muntu gukurikirana canke ukarondera amahoshashe kuri YouTube no ku ma internet atandukanye ku mazo social wowe nyine ubwawe ntukanguke ngo ubonye naka aguye ngo nawe ngucugwa n'umuntu kandi tumeze kumwe abantu mutemeko okay tuje ku kintu cyo gutahuza abashasha ibyo bajemo ico n'ukuri akoze cyane mbega muriko muranyumva ado
muriko Ego, muranyumva turi muri class ego, turabumva, turabumva. turabakurikira Ego, turabakurikira ndabumva cyane. Ego, turakumva turakumva. sawa sawa niko ndavuga rero ntituje ku kibazo kindi kigira ah, kabiri co gutahuza abashasha ivyo bajemwo ni ukuvuga ni ukuri ico kibazo kiratahuritse kandi nico twebwe nyene abaryoya dukenera kwicarira ni ukuvuga umuntu aje gutangura mugize ukuri kose nabwiye jewe nk'igihe natangura yuko navuga basi ngo uje kumviriza ngo usanga dukorana amasikamu twahomboye hamwe ariko sinavuga ati n'uwo wese mbonye atari mu masikamu adakora ama business nategerezwa kubwira ya wundi nyene nzi atahura romonde turimwo ya crypto nkamubwira nti resha we twarakoranye birya na biriya jewe rero nagiye mu kindi kimeze uku n'uku n'uku ngo uje kumviriza wumve ko ubishoboye niko nakora ni ukuvuga rero kubera ntari nshoboye kumutahuza rero birasabwa ko umurideri utahuza umuntu n'ukuri ukamubwiza toute la vérité ukamubwira ko ushobora guhomba nk'uko mwabivuze kandi ko guhomba gushobora kugabanuka bivanye n'ingene ubumenyi bwagiye buragwira mbere no guhomba kukanahera kubera ubumenyi bwinshi waronse ni trading dusaba kwiga naho twiga cyane naho ukwiha buri munsi wiga video imwe turafise ama YouTube video imwe uragenda wiga wandika aho tumvise ukabaza niyo mpamvu navuze nti hariho group dufise zuguruye iya VIP cyangwa amasigno twabonye memo dukwiye kuyugurura rufite ko ushobora gusanga hajamo ama message menshi ugasanga umuntu abaye perturbe ntakibona sinyari hafi canke message iri important ntayibone hafi ariko twavuze ko dufise ane magroupe yuguruye kugira umuntu ashobore kuronka umwanya wo kuza arabaza akantu kose kamubakiye buri mwanya bari byose baramwishura kugira tubane tugenda neza rero kubwiza ukuri umuntu ingene bimeze ni byiza hama akagira jugement hama akiyangaja akaja mu vyazi n'ingene akamenya ati ninakora uku bizogenda uko ntakora uku bizogenda uko musasava hanyuma kwigisha abantu gukoresha Zoom nkuko muvuze ndanyumvana n'ukuri kuko biratahuritse ntawivukana umuntu wese agenda aravyiga natwe twaravyize ni ukuvuga tuzogikorera ko ico kintu ndacemeye tushaka kuri porogaramu umunsi umwe tucige twigishanye kandi vuba kugira ayandi mazumu azogenda akurikirana umwe wese azoba azi gukoresha Zoom n'utabizi hazoba hariho video imufasha kuvyiga uko murazi duhejeje gukora Zoom turabika video tukayishira kuri YouTube n'utabaye hafi agasubira kubikurikirana canke n'uwagomba kuyibutsa akiyibutsa hanyuma mwatubwiye ko comme proposition ko banka plan de cours guhera hasi kugira n'umuntu mushasha amenye byinshi komsa ashobora no kubwira n'abandi icazi nka agenda merci no kuvuga naco tuzogerageza kukiraba kuko murabona kusikimwe gusa ndabemereye coco tuzohera hasi tuzokirabira hamwe tubikorere hamwe nta kibazo kuko nibaza ko twese dukompletana niko nababwiye uno munsi hari icigwa co kwiga scam no kwitandukanya n'izindi ariko urabona ko tugiye mu bindi kandi biraryoheye cyane kuko urumva dushaka ibibava muri mwebwe dukeneye iva muri mwebwe mba nateguye ikigwa kanaka ariko tuzocigaho n'undi munsi dufise iminsi myinshi yo kwiga ni ukuvuga mba ndyohewe cyane iyo mugiye murazana ayandi masije kugira ibyo bintu biri muri wewe bironke inyishu canke duteranire ivyiyumviro turavyemeye yuko uzohera hasi hanyuma uko tuzogera turahanahana turatanga amasije umwe wese kuca ashaka kumenya tuvyige icyo ntari ndacumve nawe tutari ducumve komuza tubandanye kandi ntikizobuza kubyo twarenganye umuntu ashobora kubaza ikibazo ati je muransubiyemo iki niki numva ntagitahuye neza nukuri mube areze Zoom ni wawe ni wanje nuko sinzi ko ngejeje kuvyishura neza ndaye muri chat ndabonye message turabumva ego cyane Janete merci duhane hano rero sinzi ko nabishuye neza Emangari François
sinzi ko yaciye ubandanya n'uwundi agisha avuze kugira tubandanye n'ibindi murakoze. François nabishuye neza Oui, oui, oui. Yego cyane, nibaza ko mu nyumva. ndabumva cyane turabumva. Yego cyane, mwanyishyuye neza, ndanyuzwe kandi muragize neza kuko ibyo nyine nibyo bikenewe nk'abantu b'abarideri n'ukuri kuko hari igihe nabona nk'umuntu nyine mushasha yaba yaje aca abaza ati nta sinyare kazone uyu muntu ntarakana ndetse kurandamuka ubura kuziga kuzironderera. Yego ni ukuvuga ntakirimo François kuri sinyare hari igihe batanga sinyare kubera baba babona isoko itameze neza ku bantu bashasha kandi yego cyane iyo sinye itanzwe muri groupe haba harimo abashasha n'abakera rero abakera bashobora kubyironderera c'est bon muko umushasha uyimuhaye ugasanga umuhaye sinyare isaba gukenyuramwo ibindi bintu usanga ashira aja muri liquidation mu kanya gato kandi akiri mushasha niyo mpamvu rimwe na rimwe wowe usanga hari agacerere kudakora sinyare naco ni ikintu ciza rimwe na rimwe mugabo si imisi myinshi yohaca hashobora gusiba umunsi umwe ugasanga ni umunsi umwe urenganye ariko kandi murashobora kwandika muri ya groupe yacu ya Visionary Team canke irya groupe iba yuguruye umuntu agashobora gutanga sinyare akaraba agafuma atanga sinyare kuri okeya basi kugira ntagire abo yicira benshi hama kandi nawe utakoze sinyare ntuha gucika intege ngo nta kundi ngo ntakoze sinyare kumenga utakoze sinyare urapfuye oya ahubwo ucubuca ukubera umwanya wo kuja gusecinga ku ma reseaux sociaux ubya akavideo na kamwe wiga akabikira indiye sinyare kuko sinyare kupfa kuyikora sivyo vyiza zikimaze ahubwo no gukora uzi ivyo uriko urakora ubundi sinyare n'ibisanzwe wamaze kumenya ubumenyi urashobora no kuziha ego nuko karibu kandi ego murakoze ico mvuze nico no kuvuga ko muri misangwe muri trading naho ndi mushasha ataco ndabizi ko kirekire ndazi yuko mu bisanga umuntu yategerezwa gukora ari uko abona isoko imeze neza hanyuma akabona ariho yego akabona ko ariyo opportunity cyangwa umwanya wo kwinjira mu isoko rero kuri abo bandi bantu naje sinigeze mbaza ngo nta sinyare ariko gusa ibyo ndabivuze kubera nabonye hari uwasikanye no kazibona arabajije ico kibazo undi ukazibona namuhaye inyishu nk'iyo mbese iba ari inyishu ibabaza kubera yuko yumvire nk'umuntu nimba yinjiye ejo canke hirya y'ejo hanyuma yabaza ico kibazo bagacamwishyura ngo bakwirunde ego urumva urumva yuko Fabrice Roquet nk'uko mwakivuze ego nk'uko mwakivuze burya kuba umuridere ni ukuri no kwitanga kandi witangira abari kwitangira abantu benshi rero hari igihe usanga umuntu yabaye ari kuri urwo rwego rw'uburidere mugabo ugasanga koko impano cyangwa iyo ngabire yo kwitangira abantu ibyo birabaho ntagira namba birabaho cyane rwose nagira ngo narintukanye ugasanga rero no kuri iyo mpano ni ukuri ntawe yigirira aho rero gica kiba ikibazo kuri ba bantu arongoye cyangwa ari imbere yaho ego cyane hanyuma rero hari ikintu rero kijyanye na sije muvuze ati mwari mwateguye nyine bijyanye kumenya sikamu ngira ngo nuko ari ijambo ry'icyongereza ngira mu gifaransa twovuga ko ari ngira ni nka escroquerie mu bisanzwe kuko aho umuntu
aho umuntu aza wowe akaza yashusha arondera abandi bantu kubera ko abarondera ko inyungu mugabo ibizobakurikirana bo mu nyuma ibyo bazogwamwo ntibimuraba wewe kazima yabarose ko ico yarakeneye aha rero ikizokwereka je ikintu kinyereka yuko ikintu aba ari scam nuko usanga abantu benshi usanga ari umurindi afise umurindi muniniya cyane yo kurika inyuma iyo scam nayo ni ukuvuga ari imbere nibo baronka ari inyuma baba baje guhereza ba bandi ahubwo b'imbere yabo bagasigara bararira abatawe baririra kandi ikindi naco mu byo maze kubona je no kukigwama narakiguyemwo hari muri 2020 nimba ntihenze usanga nyene ari ibintu vyemera ngo inyungu kwijana ku munsi ingano ku hanyuma nukugira ngo ngorotira cyangwa ngo bikura ngo kwije ngo aya ikindi ngoma cyangwa naho ngo kwije ngo warahamagaye cyangwa warazanye abandi bantu otangone ngo niko ngo ni bonisi ngo niho ngo ibyo bintu rero je narabiguye n'umuntu anyantuze umuntu yavuga ko ari umunyaboswana mugabo nibaza ko yari umunyanigeriya ico gihe 2020 mu runtu nyene wakora nk'uko nyene rukwereka ngo ni ngoronka inyungu kwijana ku munsi ingana uko ashigwa uruntu bwitwa rwari iri jambo kandi usanga byubakiye tax energy n'ibindi byinshi bigenda biragira iyo suffix nyene narondewe n'abantu ngira bashika kuri 3 nimba batari bari ifise prefix ne rero iya mbere maze kunyiba nka twahomyeyo ngenda ndarira ntaho ni umuntu azosubira kunyiba ibyo rero nuko byari mu madolari byo mu marundi nabyo nyene ari campitanye anavuga nti ngaha rero birarangiye nta kindi kintu kizosubira kumpitana kuko nimba ari scam nabonye ico ari co rero nuko ofete sorry nukuvuga scam nuko zimeze habamo na condition nk'ubu nkizi bariko barakora ubu kandi n'abadere benshi babona ngaha barimo bamaze baranyesanga abantu baranyerera ibisanzwe ni ukuvuga amakomisiyo menshi cyane batanga niyo hababura umuntu bagaca bakubwira bati amakomisiyo urayarutira okay umwanya wose ushakirwa ariko umutahe na za nyungu zawe wo kuraronka uzobirotira inyuma y'ukwezi nk'imisi nka 10 canke 20 nk'ubihari ubenshi barimwo kugira ushoboye kugira withdraw ni nko kwije 40 jours kandi ivyo kwa kwigisha ntayo kugira yuko uzorotira ushikije imisi 40 okay mugabo nkabwira bati kugira abamotive nyene bati commission ushirotirwa nyene Wacariye bazana abantu bakarundamwo umuntu rero muto afise umutahe mutoya wa wundi yimena ijisho bwira nk'umutahe azokwama agira ingorane kubera iki azoja kuza asanga babandi imbere ya misi 40 bashoye kwishikana bakarutira mugabo wundi aje inyuma ntazokwiza ya misi 40 ngo bikunde kandi ntazoshobora no kwiza abantu ngo bikunde uwo muntu rero asharwa down iyo scam geta yugara hamaze kukotera nk'abantu barose uburenganzira nkaho kotera nk'abantu nka 20% 20% hanyuma hazindi bize wa muzungu rero yabahaye ya business akazana iyindi babandi ba promoter toujours baguma bari imbere kwitanguza ucaza kuvugira nawe ngo uzane uze mu business nawe nayandi yahereye muri yindi ntibasha no kukubona kamwe ukasanga rero abantu bose amamarira
sinokubesha dufise abantu benshi bagiye baragwa mu byo bibazo kubera kutamenya neza sikamu kandi sikamu ntibamenye yuko hari ibintu by'inyegeje indani utamenya ivyo ari byo kandi cy'agacamutwe pe condition zo kurotira izo condition byo zimenye nuko bamaze gushikayo ubundi yo umuntu w'indani ntagenda kugiye kwinjiza kuko abaviza inyungu akeneye hanyuma ikindi possible inyungu yo ku munsi nimba ari copy trading nk'izi zihari zirica abantu n'iminsi nimba ari copy trading atanga amasinyare n'ayo makiripito bakosanga atari mu isoko mpuzamakungu ya Binance abari amakiripito baba barakoze ukuntu amapirate amakiripito barayaregara bakavuga ati isayi nini izo biduze isayi nini izo imanutse baravuga bati rero bayi ni isayi nini sere isayi nini okay hanyuma ukamenya ati ku munsi uzokwa sinyare zibiri isayi nini ni isayi nini nuvuga ni ibintu biregre ni kuvuga iyo ni kopi ni scam ikindi ni platform warungitsemwe amahera udashaka kujeka wewe udakura muri Binance niba ushaka gukora 0.5 udakuramo anytime ntamuhambira ntamuhambuza ntamuhambira ko ni Binance ni banki ngendanwa yanje umugabo muri zo zindi urungitse amahera babiheze akuvuye mu ntoki akagenda kuri adresse wallet yabo babiheze nukuvuga ufite droit kurotira ikondisho baguhaye zikwiye zibaye hamwe kandi mu gushiramo condition aricungera kugira ntazowomba kuko n'umusikamere makeneye amahera aricungera kugira azorabe arekure bakeya bashobore kurotira babandi bakeya bashaka motive abandi bazi mugabo inyuma ntazovayo ndibuka kuva nibinguranye n'abarideri bantanguje iryatwaza ejo bundi ngira haheze nk'umwaka bagiye batanguye gukorana n'abazungu mu masikamu y'icyo gihe ngira ama business ayo bamaze gukongera bashaka nka 6 ntihenze kugeza no munsi kwa Fidelity nantuze na Yepbit ni ukuvuga zigize nka 6 yo business bazana uburyo butoya baherayo basaba bazana iyindi uburyo butoya baherayo bakomotera baguma bari imbere ivyo rero birababaje cyane niyo mpamvu dukwiye kumenya neza nimba ngiye muri scam ugenda ubizi kufashe riske n'ibyo bakubwiye bati rero muri business yacu imeze ukuntu wamuzi yuko hari ibindi bikuraririye by'agacamutwe utazi uzomenyerayo batashaka kubwira kuko scam ni kimeze vuba scam rero ni inyungu daily nayo ma condition yo kurotira nuko amafaranga ubiyarungitse ahantu utaduye afise ko atari ko baguhaye duwabo nyene urotira ukura yuzana muri Binance wawe muga muri Binance urotira ukura y'umuvunjayi wawe akuvunja wirira ni direct muri kizo kubwira kurotira ukura muri platform d'investissement kanaka urotira uzana muri Binance ushobora yuko ukura yakura handi hantu ku muntu kanaka cyangwa company kanaka ikindi andi mariske akunda kubayo na ma email yacu naho ubona tukunda kubasikama tukasikaminga cyane ku ma mail twarasizemo muri platform d'investissement kuko mujo wininze platform yabo je bitwa na échanger yabo kandi atari échanger kugira nyine bawundi ataramenya ikintu ngo ndi ngo ni échanger c'est échanger izwi zimwe tumenyereye cyenda tuzi zizwi ziyemeye zizwi ugaca kwita winoti yawe ya email wakoresha bazisigarana trace rero bajye bahakere rero aca afata rege email umunsi umwe haciye nk'umwaka cyangwa amezi akazafata ama email yose y'abantu bose bari barajoininze akayatanta mu application yabo cyangwa mu logiciel yabo ya space security yo hacking okay agahakinga asanze security yawe goyagoya arakwinjira cyane naho agafata akakurungikira amahokete kanaka ashaka kubombarda amahokete kora telefone yawe iri mu ashaka kwiyakira amahokete atandukanye menshi unayikoze gusa ugasanga wamuhaye dwa yo kwinjira mu telefone yawe
agaca kurokariza hewe n'ama email Allo, yawe yose ufise wi turakumva mhm byerekeye by'amasikamu mm mm bakabyinjiramo asete kugara mm mm muvuyemo nafate yimo yibwa umwanya n'umwanya hama jewe mm ngiyamakroyo mm mugabo we ariko niba acyatse muri groupe mm ndayo mugabo birangira isinyare ikuyemo imitahe yose kubera urumva ukiri mushasha n'uti iyi ndabona yuko iri kirampombya reka ndahakibona gacha birangira yatwaye yose hama nkavuga ni burya cye mu mengo nta hamwe atari risk kuko nk'igihe ninjira bavuga ati royal kiwakinye imita yawe mwahugahera ubona ko atayagarutse kandi wanungutse mugabo ndiko ndaraba tuzoyatana mu atigarutse yego ko twagerageje kubaza ico gihe hama baca badikirwa los mugabo urumva igihe twabijamo ugwaye amakuru ari igihe ukurikire kinye bagije mu isoko amanditera kureka yuko ko weni ikiramanuka isa no kwara umutahe abonye kanki ikiri kivyihuta kuvuga rero kenshi ngaruka kubura ubumenyi kuvuga ukwinjira wewe kenshi namaze kubibona no gukurikirana nk'uwanyigije ngira nk'amezi atanareze tuvugana umukomye ngo tibe none nja kuri tibe gute kandi igihe wambwira azongurikirana n'ibanze usanzwe yakumbure imitayo y'ibiri ngorane rero muri make ndavuga nti cyo kikenewe cyane kandi azi ko aro benshi bombye anundi mu jamanzi wanajewe kwe yari yakubise kuvuga yakidukubise ku ntoki burira izi ngorane iyo coin yakinye kuvuga tukayikina mu gihe bihindukiye tutazigenje tukagarika kugira fume duhomba makeyi nubwo bumenyi amasamu kuba harabaho kandi kumenya ukuri kuragoye ta muntu wenyene yabiza kubwira ati ikintu n'ikizimo je icyo muraco ico kwihutirwa kumenya kwanza ona ashobora atasinyare kandi ndaje benshi muri sinyare ko ibyo kwanariza amabisho umenya ati yemo ngahayo natuti ni kimwe bitatu kabizwe ibyo bintu bitatu
kuvyanariza rimwe mu masaha abiri tukavyihoza ukajya biba bya short time je mu mengo ndejo bizima menshi ego hariho ubumenyi bw'ibanze les notions préliminaires izina ubumenyi bw'ibanze avuga ati variya mukazitubwira nizi kugira menye ibyaje nka indicateurs zitatu murakoze Kwizera Emile merci hanyuma mwaje ibintu by'ingirakamaro gusa dufise umwanya muto 10h30 twifuza ko tuba duhejeje kugira duha umwanya abantu bafise imanza ngo bagende mu manza tuje dusubira undi munsi ariko icyo twareneye nuko iminsi yose ya Zoom umuntu azoba ahari kugira ikibazo cyose dufise kizove mu nzira niko kamaro ka Zoom. Okay, rero muravuze muti umuntu ashobora kuba ari kide rero kigatwara amafaranga umuntu agahomba kubera umuntu atamubaye hafi akamubwira ngo genda kuri YouTube wige atamukurikiranye ico kirabaho vraiment kandi navuze nti nukuri abarideri ni benshi bitwa abarideri canke umuntu kwikiza umuntu turi benshi babikora ariko ugasanga iyo meja canke kumva ko ufasha uwo muntu ukamukurikirana utabishoboye nakivuze vraiment mu kitahure ko ntibisigura yuko umuntu akwinjije aca gukurikirana je ubwiwanje uwa ntanguje si uyankurikirana nayo mfise uwundi yari yaramwinjije kenshi uyankurikirana n'uwundi nkaraba mu barideri bakurana nkaraba uwo mbona ari sage nkamubaza nimba woshobora kumufasha nkamubaza kuri iki n'iki nkamubaza ariko naje nkaba nagize effort yo kwironderera ubumenyi hanyuma nkaca nza ndabaza ico ntumva. Hari igihe rero usanga uvunitse ugacondera ukuntu ucumbagira ariko kandi birakuza umuntu je byarankujije kubera nanje nefise umuntu atamfata neza mu gihe ntari bwataho ikintu yafata nabi cane ndibuka yageze no kuntana umuntu nazanye ngo amfashe kwinjira aramuntana bigira ntazi aho bahera mu gukora konte ntazi aho bahera mu gukira iki cyose arabintana ubona kwigishije ivyo rero birashoboka birabaho tutahure ikintu kihaye ni iki ko tugifise Zoom tugifise ama YouTube tugifise groupe navuze dufise groupe zuguruye ndasavye tube ouverte akabazo ufise ja muri ya groupe yuguruye ubaze akari kabazo ubona ko bakiye gose umunsi wa Zoom kandike ukazana muri Zoom tukwishure hanyuma umuntu yakwinjije ubonye yuko navuze yuko benshi bari mu masikamu benshi cyane batwawe n'amakomisiyo n'amasikamu navuze ubwa mbere sinzi ko mwako muranyumva neza navuze yuko mu masikamu hariyo inyungu nyinshi kuri wa wundi azinanye no mu nuwazanye iyo sikamu kuko hari amahera muha nabwiye ko n'amadimashi n'ama-weekend yashaka kumpa amafaranga kanaka ya shopping yo gusohokana ekipe nkabaryohera nkabaha inyama ifana ibintu nk'ivyo mugabo navyase kubera ko ntabishaka nabona yuko ngeze ahantu nzohava nita mu gatego k'abarundi bene wacu kuko abari umuzungu wewe kubura amahera kuwanyu no guhomba je bimbwiye yuko nuko yariko arunguka wewe. Okay, ni ukuvuga rero nimba yarose aya mafaranga ntayishobora kwihangana ugaca kumuzaro yoroke kandi yarayivuyemo atakikora aca kwinukana cyangwa gufata nabi mu kujya muntu ari full time kuri trading with loyalty mu by'ukuri umubajije bakwishura kandi aragufasha naho bitugoye navuze turabarideri mugabo si bose barampisa icyo kwita uburideri haragera igihe akatwagwa n'amaronko akabona yuko umengo we yo guheba ntaco bimutwaye mugabo amaronko yiwe yashake ayaronke cyo mutahura
mwitahure kuko naje nabwiye ko nitahuye. Hanyuma kuba likide navyo birabaho ariko biragwanywa kandi birahera. Kuba likide bivana n'umwanya wakoreye coin kanaka na coin wakoze yariyo umutahe wayishizeko, hanyuma no kutamenya gusohoka isoko gushiramo stop loss, byose biri mu bintu bituma umuntu aba likide. Ni ukuvuga hari amakirito usanga ari kuba bloka cozo kibigisha mwe ku makirito hari ababloka baba baziguze abantu baziguze kera baziranguye. Wowe rero umutreda uja gutreda izo baranguye. Hagera iyo umuntu kumatigira muri future rero kararo muri future wonsigurira gute ukuntu iyo coin iriko iramanuka wunguka. Ha muntu yararangura ibiraya kuri 5000 cyangwa kuri 2500 karorero, hama ibiraya bigiye kuri 2200 akaba yungutse kandi ivyakorotse. Muca mwumva yuko future ni isoko yo gutigirana n'ababloka. Burya si royoroka ubaye likide si royoroka ibikurikize. Ubaye likide ni umubloka abakurikize abagutwaye amahera yawe kubera ko wowe wagize ibintu utatahura utametiriza ntiwamenya no kumwikingira. Ni ukuvuga rero hari amakirito asanzwe ari likide cyane gusumba ayandi. Ayo no kuyahagarika kuyarungika mu isoko kugira bamwe kuyarungika muri group kugira basi afuma akora babalidera basanzwe bamenyereye kumpamanipira isoko. Hanyuma amakirito usanga azimbutse biyaravye ku biciro vyazo usanga afise 0,0 n'ibindi biharuro. Aya makirito rero nk'abantu mwe afise umuvuduko ukomeye, swat ariko aramanuka cane ariko araduga cane yihuta. Iyo rero wakoze ngo short akija muri long ataduga, guco gihe urahomba mu kanya gatoya mu gihe utabaye hafi gusha muri stop loss. Mu gihe uri wawundi ukora amakirito menshi nama navuze ko kizira gukora amakirito menshi kure coin imwe ivuyeyo ukora iyindi. Ufise umutahe uri hejuru ya $500 ukora zibiri. Kize ufite ubucoin bwinshi gushe mu isoko urundeyo kamusheko 10 kandi 20 kandi 30 n'amakosa menshi kuko hagize imwe muri zo irikida twara byose. Muri future hagize akantu kamuka kurikida gatwara byose n'umutahe uri kuri base ya future yatwarana. Niyo mpamvu nkunze kuvuga nti iyo ukakora trading gira amahera ateguye kuja muri future ayandi atari muri future atari mu isoko uyashire muri founding canke muri spot. Okay, abana ariko kandara muting. Ni ukuvuga iyo hariyo crypto uzi yuko wakoze ikaba izimbutse ku isoko kuri marché ifise ama 0,0 yibe hafi cyangwa uri kuyikora uyikora ari ukubona ko ufise umwanya ushobora kuva mu isoko ubonye ihinduye essence. Nk'akarorero wayikoze muri short iciye imaze kuba nka 0,5 USDT ikija muri long cyusohoka isoko usohokana nyene scalping ceremony mwe tuzogeta vyiga ama operation kuna ko. Okay, hanyuma nimba bishoboka shiramo stop loss zokuye stop loss mwishiramo zocico kugira wikingire kuhomba amahera menshi. Hanyuma udafise umwanya yihoze kwikora kubera iki ishobora kukurikida umwanya muto. Hamenya amakirito ari stable tuje nkuza Solana, Ave, XRP n'izindi kanaka hagiye umuntu agendereza isoko anamye ati ni coin yitwara neza vraiment igenda normal ntiyihuta. Amakirito yisunga Bitcoin kenshi ari stable. Iyo Bitcoin imanutse aramanuka, iyo Bitcoin iduze aduka. Bene amakirito rero uriko urayakorerako iyakorera ntacu kuko ubuzi yuko naho yogira sasi contraire y'ibyo wakoze ntashika kure aza kugira tour agaruke. Ugiye no kuri abato de liquidation price liquidation usanga iri kure gose gusumba kuri price liquidation y'iko twado coin tuzimbutse twizero kuri kombi usanga iri kure naho yo maraye nk'ukwezi dushaka kurikida. Nuko rero bisaba yuko gukora byo coin bizimbutse
uba umaze kugira ubumenyi buke kanaka ushobora kwideburuya mu gihe ihinduye esanse iguhombesha. Ikindi gabanya amakoyini ukora koyini imwe canke zibiri. Ikindi umutahe uri libre utari mu isoko utateguye gukora ku koyini kanaka ukureyo uje muri transfert muri spot cyangwa kuri fonding yawe muri Binance. Hanyuma menya gushiramo stop loss, menya gukora koyini yawe ufise umwanya bivanye n'iyo ariyo. Avuga ati koyini ni ubwoko ubu n'ubu naho noyikora uno mwanya nta kibazo ntanijya mu kazi nta kibazo. Mugiyi hamwe noyikora ubu nyene usanga nabaye ntarikide mu kanya gato. Kuba rikide ubarikide ninda kurikida si royorokyo. Royorokyo ni igikoresho ca trading kituberaho mu kibanza cy'iwacu utahari. Kugira manipulate utuntu kanaka wasetinze wayibyita royorokyo. Niyo warohize inyungu uca usohoka. Royorokyo niyo koyini yakora ukashika ngaha uca seringa usohoka isoko. Nuvuga ikora ibyo wayibwiye. Rero iyo hari ikindi kintu cyici hari yateguye itari utari wateguye nko kubarikida. Iyo mboroka ni warikida amahera akatwara muri Binance burya baboroka. Isi royorokyo. Kuko yo irananirwa nawe ko utabaye hafi mu masetting wakoze ngo ibyivyi ikora. Utari ibyivyi ikora rero ntibyikora. Robo rero yo kisirikida. Royorokyo nta mafaranga yacu ikorako. Royorokyo ni igikoresho ni uti to trading itubera mu kibanza igakora ibyo umuntu yagiye kwikora nivyikora byonyine ibyo utayibwiye ntibikora. Nuko sinzi ko ico kintu bagitahuye kumbure tuzogera tukibandanya mwese tubitahurane uko twumva. Ikindi mwavuze kuri notion preliminaire twacemeye hanyuma n'amanezi tekinike zoyigisha kameme twamaze kwatama muri promotion ya mbere. Promotion ya kabiri izobaho kugira tubandanye twiga analyse umwe wese ashoboye kumenya kumanipula isoko bivanye n'umwete umwe wese afise. Isoko byose biva ku mwete. Ego sinzi ko ngejeje kubishura neza Emile wambwira mutatawe neza n'undi shavuga ashoboye kuvuga kugira muri 5 minutes duclotire inama kuko babidusavye baje mu manza twovuga ntitwoheza amahoro ibintu byinshi. Murakoze. Ego hama insi mwatanze nazumvise kandi cyane nazo ko bitahuritse gose bitahuritse cyane ko gusa abarideri bamwe hari lideri inosa vraiment ndamwemera cyane yantaguye bantaye kabisa bene baguma ndemesha ko cewe numva umbengo nganabikemo gusaba inosa ageza kumba hafi kandi nibuza ko bizogenda neza. Murakoze ama inyishu bemani bazatahuritse cyane ijana kwijana. Murakoze cyane. Nuvuga inosa ariyangaje kuko abadeni navuze benshi bagiye baja mu masikamu canke ugasanga aho y'umuzungu kanaka kuri connection barahuriye mu marezo social aramupanze ko zamuha mu business amuzana mu Burundi canke muri Afrika amakaza remera amahera aramuhemba rero mu gaca baheba ivyo rero batahuritse guhebwa naje nabwiye ko naje wanyije turi kumwe gushikiza je wanyije yafashije ibintu bike cyane yaragiye kopo nukuvuga rero nashiye nibako ndafashwa n'abandi kandi rero ntimuzotinye kubaza abandi ngo nuko ngo wakwinjije atari hafi ivyo n'ukuri twaramaze kwirengana mu kino gihe tugezemo tujane n'ibihari kuko nabwiye kandi turabaridembwa dufise imitima itandukanye. Ubonye ufite umutima utandukanye n'uwundi ntibukange n'umuntu kandi ashaka guhinduka. Nuko karibu kandi Okay, namahoro mwagize neza cyane. Hanyuma karibu urakoze ibyo mwadushikirize byose biratahutse nubwo amarezo yazaranshiramo nabumva gatanu ku bijyanye hari abarideri bamwe usanga nyine bakizana abantu babo kumva z'uko baba babangikanije n'ubundi buzi ko mbere bafatiriye kenshi
igihe nari muri groupe ya mbere y'umuntu mushasha aba ataramenya ibyo bija hariho amantuze amateste mwakoresha mu gutumira mugabo muza murayatangiza natwe tugatumira abandi kugira ngo dushobore kwinjiza. Hariho amasosiyete umuntu aba yaragiyemwo adandaza amaproduit, hariho amateste baba bakoresha kugira ngo umuntu ashobore kwinjiza abandi, hanyuma ibintu umuntu akabimenyera kuri teye yamaze kwinjira. Iyo teste yo gutumira mwoyikora, hanyuma ibijyanye nabyo gukurikirana novuga yuko twebwe nitwe tubura umwanya ubundi bwoho ibintu biciye mbona bitomoye kenshi navyo no mu kwinjira nabanje kwisunga narabajije nk'abashika batatu ndababaza kugira ndabe ngire curiosity mbe ibi bintu ngomba ninjiremo nshoyemwo amafaranga umutahe wa $7 n'uyundi mutahe wa $50 ntanguze ibintu ndabaza numva abantu batatu bakubita ku nyishu imwe ibibazo ndababaza udutego ndabatega numva bariko baradukora neza. Mugabo icyo nagiye kubaza nabaye urafise umwanya umwe yambaye ati no kurabira umwanya undi ambaye ngo no kurabira ugufasha mugabo nyuma rero naciye mitamwo wewe yenshi asanga bagiye n'isango ubundi bwo nuko ndabashimiye cyo mudufasha ni test natwe dushobore gutumira abandi hanyuma nkuko wewe wabivuze ati urashobora kuba nkuko nawe wagiye baramugwa n'abandi wakwinjiye mu cyabandanije mwiga uwo musangizo ubumenyi uwo muntu yababonetse hanyuma muri icyo gihe ubumenyi nabwo twoba tutararonka iyo report tutashikama namwe mugaca muwa hafi nuko murakoze. Yego cyane akoze namwe gushikiza icyiyumviro kandi n'ibyo ni ukuvuga amakete tuzovugana ukuntu twayakora agiye gutumira nk'iyo twakoresha mu gusanga twakoresha mu mantuze ma business y'amaproduct ndayabona nta kibazo si bizovana wowe uzotubwira ukuntu ugomba kuyategura baragutegurira nta kibazo ko biroroshe ubu turi muri numerique muri monde digitale naho umuntu ararondera udupapuro ashobora gukora akantu akadizayina akantu kariko siguro z'ivyo agomba abwira umuntu hama agatumira abantu nta kibazo nanje mba ndahari tuzobigufashamo cane n'ukuri kugira umwe wese ashobore kwevuriwa kuko umwe wese afata ukuboko na mugenzi we nta n'umwe avyimenyera nta n'umwe yivukana twese turabihabwa n'abandi n'amarezo sociaux agenda umuntu agenda aratoragura hirya no hino hama akageraho amye vyinshi nuko urakoze sinzi ko aba n'uwundi ashikira iciyumviro n'ukuri ntaho twonekana ijambo kazi cane. Mwaramutse neza. Mwaramutse cane. Yes, Jesse iciyumviro je no gushima ko tutayaza amasigara cicaro. Yego. Ibyo murakoze mugira umugisha. Murakoze namwe mugira umugisha Felix. Hanyuma hariho umuntu yanditse muri chat yabajije ati mbega iyo umuntu yakoze coin muri long ni ryari ikurikida ni ryari umubroka w'iyo coin akurikida mu ncamake ni ukuvuga coin yose iza gukurikida irakwandikira liquidation price irakwereka ati ugiye coin bayikoze muri long bisigura yuko uja kuronka inyungu ari uko iduze aho kuduga gashigirante gacimanuka bakubwira bati rero ujya mu broker arakubwira ati niyo yo coin yakoroka igashaka kuri uru rugero kubiharura ibintu binini iyo coin ibiciro kanaka vy'iyo coin ucuba likide okay wowe rero kugira wicungere bwa mbere na mbere menye yuko wakoresheje leverage ntoya x okay kugira ugende normal atari uburyo bwo gutuma coin igenda ku muvuduko wo hejuru hanyuma menya ko ku mutahe wawe utawukoresheje wose kuri balance basigaje hagatahe watekanije iyo coin mu gihe iyo gesa c'est contraire uja gukoresha ikindi
raba yuko iyo coin washizemo stop loss, raba n'ubwoko bw'iyo coin ufise iyo ariyo. Ni ukuvuga cane cane ahantu mu gukurikirana ya muri strategy yuko bakwandikiye liquidation price atayihari niba ntihakwego utekana nta ma risque ufise ko uba liquide. Sinzi ko avyumvise rero. Hanyuma mu kwicungira no kwirinda gukora amakoini menshi. Ikindi ni ukwirinda gukora amalonge. Kenshi longe niyo ukora mu gihe isoko imeze neza iriko iraduga. Kenshi longe niyo gukora mu gihe ufise ubukoini bwa bundi buzimbutse, mu gihe wabonye ko kariko karafata umurongo wo kuduga mu vyigwa wakoze. Ubundi kenshi isoko ya crypto iramanuka gusumba kuduga muri rusange. Ikora short gusumba kuduga longe. Isoko ya crypto twivuze umuntu aba yisunze Bitcoin n'andi ma stable coin. Niyo mpamvu dusanga ama stable coin Bitcoin n'izindi zikwikira kenshi biramanuka ko biduga, kenshi biramanuka. Niyo mpamvu rero umuntu yisunga isoko iriko iraja mu gukora position kanaka afashe nimba ironge nimba short, hanyuma ukaraba ko wakoze coin iri ku muvuduko wirukanga cyane zazindi navyo zizimbutse nk'izimvye, izimbutse yibe hafi bibaye ngombwa rero no kwikora mu gihe ufise umwanya bigatanga umunye bwinshi urafita. Umaze ufite umunye bwinshi naho ubuzi umuntu uca gukira sere manuel itaragushikana kure ciye maze gukora amahera make havuti uko ndayibona reka nsohoka naya aramaze ndashaka kwinjira hanyuma canke uko ndayibona reka nshiramo stop loss canke uko ndayibona reka ndayihera kuyikora nkora iyindi iri stable iyi nzoyikora narose ufise umwanya niyo rava ku kazi canke ndi stable nuko sinzi ko rayirana mw'ishuri neza. Sinzi ubundi muntu yogisha iterereye. Sawa shariye merci urashimye ndabundi muntu undi yavuze ati uvuze ukuri nanje wanyinjije sawa nemiye twagisibuye. Okay, muhanure abarida Jaira ko benshi binjiza abantu kubera commission bamukurako ntamukurikirane kuko wewe aba yarose icyo ashaka. Nakivuze Jaira abarida batandukanye bari kenshi kandi hari igihe umuriza aba yafatiriwe atabo akwankiye kugufasha uwo mwanya mukenereye ntakwishura akakubwira ati ndindira ndakuronkera urundi mwanya, hari gasanga kafasha uwundi online ugasanga nawe ushobora umurondera ugasanga birasi ko agufasha wenyine. Meme mankaje birabinshikira niyo mpamvu nashaye impamvu urashaka kuwupa kugira abarida bagenzanje nk'iyo haje ikibazo kibirija babafashe kwishura kope yuguruye kugira umuntu ajije ikibazo ntari hafi uwundi akimwishura. Kandi ndashimiye cyane abarida dukorana barafasha abandi mu kwishura kuko hari igihe usanga afise message nk'igihumbi mu telefone yanje kandi bose bakaba bakeneye inyishu ku mwisaha imwe. Sinshobora kubishura bose abo nsanga ari operation nkora ndiko ndamufasha online ubundi ashaka ko ndamwishura ubwo nyene bica bigorana. Hari n'igihe rero n'umurida usanga abangikanije n'amascam nabibabwiye mw'ico gihe umaze kubona atari umwanya kuronkera na mukeya atanaguha na rendez-vous ati uzombaze ejo canke uje kumbaza inyuma y'umwanya wungana ukundi mu kazi bene uwo mwihoze rabana n'abandi bariko barakurikirana abantu agufashe nta kibazo na kimwe nta mahera tugusaba n'ukuri. Sinoza ko mudem genzanje azogusaba amahera umwe gusaba amahera ni wa wundi abagikanije umuntu agusaba ubufasha aho ngo mukunda gufasha amahera ya naya uwo muntu azoba bangikanije ntazi leadership ntabyazi canke no nta bantu arinjiza ngo amenye kumenya ati abantu banje ndabafashe bashike aho ngeze kandi baronka amahera kuko nico kiba cabazanye kandi nawe uryoherwe kuko baronka amahera. Okay, umuntu yo gusaba amafaranga mwihoze baza abandi bari there bariko barabagirane mu gihe ya groupe utayiri inyuma. Kandi navuze yuko no muri groupe navyanditse muri VIP umuntu atari muri groupe yuguruye avuge adusange ni box aze muri groupe yuguruye kugira aronke uburenganzira bwo kuza arabaza mu gihe akeneye ubufasha. Ico kintu vraiment narakivuze no ndakivuga. Hanyuma bashaka nk'amakomisha n'ivyo mugabo nk'akarorero basijera
nka jewe mu misi ya mbere nashobora kwinjiza mugabo ugasanga sindaronka ubumenyi bwinshi nanje nkunda kwiga nkaho nawe uriko uriga kubera iki mu kugira winjire ni bagenzi banje bakumfashirije urya mugenzi wanje nawe ugasanga nawe afise benshi ugasanga uca muri aba Merine Merine nteko aramfasha muco gihe rero twotahurana mu gihe ubona yuko umugenzi atabumenyi bwinshi arafite mugabo afise umwete wo kubimenya baza umubwira uti ntuwundi muri deo yobifashamo ugize amahirwe uri muri ya gupe yuguruye baza tugutahuze nta muntu azokwishura ari muri deo muzima ego ndabe ntazi n'imisozi zihari nibaza sinzi kuturangiza Vigence ndayiragije amen 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 namwe Yesu abamugisha kandi tuwusangire kuko imigisha niyo gusangirwa nivyo nuko sinzi ko hari undi twoha ijambo kugira tuve turangiza ufise ijambo avuge tuve turangiza amasaha ariko aragenda baja mu manza baje mu manza okay Dieudonné Egosharita ni sawa Egoshar ntaco amen amen nariko ndasoma ubutumwa bwanyu nabubonye utekane pe utekane utari muri groupe yuguruye uje kutubwira tubashira muri groupe yuguruye n'akandi kose ko kubakira uriko urakora ukaronkera inyishu naho ntabandi hafi abandi bakunyishurire nanje aho nzira ndaza nkagisho nshikirije nawe utatahuye ugatahura rwose gusumba kugira twese nukuri turonke amafaranga tuvuga aboneke ntiyo uje kuyava ku muntu gusa mbwa aboneke okay uwundi afise ijambo avuge ijambo ni rwanyu okay nibaza yuko atawusiganya ijambo ikindi naco yego gurupe umugwi wa mbere w'abariko barigishwa vyimbitse ibijanye na nuzeya nyene no gukoresha bamwe bazatanga amafaranga yo gukota sare ubu bari indi nteguro yo hazoba undi mugwi wa kabiri nimba urya wa mbere barawuramuye wa mbere wararamuwe wa kabiri ni vuba cane zoshiraho promotion ya kabiri zoyivugana kugira turabe sare yoba izimbutse igereranye hanyuma turondere ko turonka projecteur dufashanye natwe twese hamwe kudusha kuriha ku basare na projecteur hama twige physiquement nta kibazo kizoba kuri ico kintu neza cyane turabishakire kumva ayo makuru mwakoze ibintu byiza kubera n'uwamareza byagoye linki iba ihari akagenda kuri YouTube akabikurikirana ni ibintu byiza biratoboye ndaca kwitanga kabisa video ndaca kwitanga okay nobikuza umunsi mwiza mwese ko twabanye natwe mwakoze no mubwiye weekend nziza yego amatsingi twosezerana mwese sinzi aho ufise ijambo Rida Adere sinzi ko si ijambo Rida Adere sinzi ko mutwumva ngira ntimuri hafi reka dusezerane tugire weekend nziza twese niko novuga hanyuma kome conseil canke impanuro duhanurana dukunde kwiga nimba ngize ahantu nja kuramutsa umugenzi wanje afise connection ya wifi cyo kaza kundamutsa ku kazi wanje bashabuze na telefone yawe ukatiyasharija ama video kuri YouTube ya trading kugira uriko uraziga wavuye kuri connection vyuguruke bigende neza umaze kuba ufise iyo mpano canke uwo mwete ntibikunda yuko ubura aho wigira
naho bigoye umurundi ahantu hari wese ukagenda ukagura ifanta imwe hama ugakora akazi ko gutesharija gusa amavideo kanaka kugira uwundi munsi uzoyige ata connection ufise comme ça umenye vyinshi buri munsi vraiment ndakonseye umuntu ko buri munsi yoba afise video imwe yiga kuri ya YouTube tubaha iyo video wayize birashika tukazovyigisha ngaha kuri Zoom uzovyigisha byose nta kibazo na kimwe ariko birakungura ubumenyi birakungura ubumenyi kandi mu mutwe ugumana uri muri mood ya trading umufise ibintu kurunguka nuko cyabasezeye rero mugire weekend nziza mwese ngira na harendi nkuko twaje gutanga message nazo kuri rendi yindi Zoom madisita turi kumwe rero mugire weekend nziza mwese mwakoze abantu mwese mwaje muri class ubundi munsi kurenza ngaha twakina na bagenzi bacu twabeshi cyane murakoze namwe murakoze cyane namwe turabakengurukiye murakoze merci beaucoup murakoze umwe dusengera ntuze no kuri turagize imana ntuze uherutse turagize imana reka dusenge karibu data mu izina rya Yesu tugushimiye igitondo ciza igitondo c'umugisha tugushimiye ku kiganiro twagiraniye ku byiyumviro twahanye no ku byigwa twize ibisigaye turakwiragije tugire neza tukubone muri byose hezagire ibikorwa by'amaboko yacu cyane cyane uwo mwuga kandi nitwasubira guhura tuze duhure dufise intahe ya byinshi wadukoreye ukongera ukadukoresha mu izina rya Yesu duseze kandi twizeye amen amen murakoze cyane mukozi w'Imana tugire ibihe bisa twese